kiretse habaye uwundi mukenyuro uzoza gupfukamika leta y'u Burundi kugira bihagarare. Metanke leta y'u Burundi igitwagwa n'umugambwe CNDD-FDD hakaba harimwo umuhora babonamwo amafaranga atagira uko angana ava mu nterahamwe bambe muri abo ba FDLR arizo nterahamwe nyene. Iyo migenderanire ntiri hafi guhagarara, murateshwa mute. Ni bimwe bavuga bati homba homboke kizoba tuzonya umuti. Imigenderanire ntibakinyegeza, i Burundi baruzuye. None bizogenda gute mu gihe tuzi yuko umwansi u Rwanda rwagiye kurondera muri Kongo ahungiye i Burundi? None u Rwanda ruzofunga amaboko ngo reka turindire bazoze kudutera? Bashobora no gukora ya droit de poursuite, ni droit international yemewe n'amategeko mpuzamakungu. Umwansi uzahari ushobora kumusangayo. Ibyo byose rero birashoboka kandi birashobora kuguma bihungabanya umutekano. Hanyuma bajya bari Burundi, ce ne sont pas des saints, bajya ba FDLR bari Burundi, ibi byose byo gucinyiza, kwica, kunyuruza abantu mwama mwumva, nibo ba specialiste, nibo babikora. Ego sinzi rero umutekano twavuga aho uri biracari kure nk'ukwezi. Murakoze. Ego Pacifique ntazwe tuce dutandukira mu kanya igice kigira kabiri cya kino kiganiro aho tuza guha amajambo bariko baradukurikira. Akabazo ni nkako Alice yaraheje kubaza Emmanuel Ndereyimana, mbega hamwe ayo masezerano yoja mu ngiro mufise amakenga yahe abo FDLR bashobora kuzoca bajahe inyifato canke umutekano mu karere k'ibihugu bihurikiye mu biyaga binini uzobuwe? Umuntu abyumvirije n'ukuri ibintu byavuzwe ngaha birakomeye gose. Nta nkeka ko aba FDLR baramutse batuzwa muri Kongo by'ukuri bazoca baja mu Burundi. Aho nta nkeka iriho. Kumbura ikibazo kizoba gisigaye kizoba ico kumenya ko abategetsi b'u Burundi bazoheza bakemera ko Burundi buba base arrière, ko bazobakira gusa nuko bazoca bemerera kwiba base arrière yo gutera Rwanda, bakahera ngaho baca bakora ibitero ku Rwanda. Ico nico cyonyene kumbure kizoba gisigaye. Mwakomenya ko bazoji Burundi numva ata wo bikekeranya ko abatari bake muri bo uzosanga bagiye mu Burundi. Hari n'amajambo Evariste Ndayishimiye wenyene yanavuze mu misi yahera ateye amakenga, kuko yagize ati hamwe Uvira yofatwa. Iryo jambo abantu ntibari hagaze ko cyane ngo bagige. Yaragize ati bishitse Uvira igafatwa, nta nkeka natwe tuzoca dutera u Rwanda duciye mu Kirundo. Aho hantu hari ikibazo gikomeye cyane, kuko kibazo uti Uvira kubera iki? None ko hose ari Kongo, abafashe Goma bagafata Bukavu bafashe Uvira, ni igiki coba gitangaje ku buryo we acavuga ati nanje ca ndasa Kigali? Bisigura iki? Urumva aho hantu ko hari ikintu kihazirikiye. Iyo avuga ati bafashe Uvira bakaca batera Gihanga, ati baciye bajabuka bagatera Gatumba, ataho bamenye ko natwe tazovyihanganira, tuzoca tureplika natwe dutere ahanaka. Kandi gitangaje nuko wonaterwa n'abo bantu bo muri Kongo kacuja gutera u Rwanda, navyo nyene imvugo itangaje. Ariko ageze aho agira ati mufata Uvira dutere Kigali, bisigura ko abazova Uvira azoca bahinzira bakaja gutera u Rwanda. Umvirije uko ibintu ngahe beje kuvugwa byose, kuvuga Uvira niho baba FDLR bafise inguvu zabo muri kano kanya. Rero niyo Uvira yafatwa bica bisigura ko bamwe bari Uvira baca basesekera mu Burundi, nawe acagira ati nanje bagasesekera iwanje sindabagumiza ahubwo ca ndababazanira mu Rwane ndabacishe mu Kirundo. Je numva arico bisigura iryo jambo, naho abantu batari hagaze ko ico risigura. Ubundi Uvira si intara y'u Burundi, Uvira si komine y'u Burundi, Uvira naco dupfana. Uvira ifashwe na bene yo kuko hose bamara abakongomani AFCM 23 canke abandi ari abakongomani bayifashe. Sinumva igituma yofatwa n'abakongomani hanyuma Ndayishimiye akaca atera Kigali. Bisigura ibindi, bisigura ko bazotera n'abandi.
ariko Pacifique ntihazwe ntiyumvira yuko uno munsi nubwo havugwa amasezerano ariko aranashigikirwa n'ibihugu rutura yuko ari amasezerano atazana umuti urama nyawo mu gihe Uburundi butariko burashyirwa muri ayo masezerano. mu bisanzwe ikintu nyamukuru gifatanye umva twavuze ubutunzi twavuze amasezerano yo kuva kera bagiraniye ariko ikintu nyamukuru gifatanya CNDD-FDD abatwara Uburundi uyu munsi na FDLR ni ideologie genocidaire ni ibyo byiyumviro bihagaze ku guhonya ubwoko kanaka. Rero ico kibazo amasezerano yose azofatwa yerekeye akarere kacu mugabo ntiyitwararike ico kibazo cihonya bwoko, nta masezerano azoba arimwo, akarere kazoguma kagwaye, bizoza biva hamwe bijabukira ahandi. Iwacu mu Burundi amasezerano yarusha yari yarakozwe, yari yagerageje gutora umuti w'ingene abahututsi babana bagasangira ubutegetsi, ariko aya masezerano yarabomowe no mu Burundi ntakibaho, ntayakiriho, aracyariho udusigarira twayo, ariko amasezerano yarusha no mu Burundi ntakiriho. Intwari ihari iremanga ko ikeneye gufata ubutegetsi bwose yonyene. Hariho ko abatutsi bari muri CNDD-FDD bakironka ibibanza, ariko no ngaha sinzi ko abantu bumviriza neza amajambo abategetsi batera bavuga, nk'ijambo riheruka Ndayishimiye yavugiye i Uganda aho bariko bahimbaza umunsi mukuru wo kwibuka les peuples autochtones, avuga ku batwa. Abantu sinzi ko bumvirije neza Ndayishimiye nk'ikintu yavuze. Ndayishimiye yagize ati tugiye guheza akarenganyo kose muri kahise kakorewe abatwa, ibintu byose vyikumira vyababaye ko tugiye kubikuraho. Ariko ingene yavuye aho hantu akaca asimbira ngo bijya vya 40%, ubwo nyene ciye asimbira ngaho ngo bijya vya 40%, ngo mbega hajya jewe ngenya abatutsi ngo baba batowe n'abatutsi canke ni jewe ndabatora. Rero yaratumbereje neza, aravuga ko agiye ivyo bintu vya 40% byo guserukira abatutsi mu nzego zimwe zimwe kwivyo ateza kubifuta. Ni ikinatangaje n'ingene yumvise 40%, yumvise ivyo vy'ibiharuro, yumva ivyerekeye abatutsi gusa, niko reka atabivuze ko bahutu. Nuko atavuga ati bijya vya 60% vy'abahutu sindavyemera, nabo nyene ntibaba batowe n'abahutu. Iwe ikibazo n'umututsi, umututsi ni ikibazo ca FDLR. Rero aho hantu bafataniye ni ingwara ikomeye y'akarere. Ico kibazo kidatorewe neza umuti mu karere kose kizoruhira guturira kandi akarere k'ibihugu vyacu, bizosubira gusha. Nico gituma nk'uko bivuze amasezerano y'ukuri yategerezwa gufata ayo madimensiyo yose y'ikibazo, izo mpande zose z'ikibazo kiri mu karere, ku buryo aba amasezerano atuma amoko yose abana neza mu mahoro, kandi ubwoko bwose bukabaho bukingiwe buzi ko atakize ejo kibubangamira mu kubaho kwabwo. Hatabonetse inyishu zimeze uko, ikibazo kizoguma kiva hamwe kija ahandi, bizoguma bimeze uko. Ego kumbure turaza kugaruka mu gice cya gatatu ari naco ca nyuma ku cokorwa n'icamakungu yofasha, ariko reka dutandukire igice higira kabiri cya kino kiganiro. Alice Hakizimana, ngira mwobanza mukibutsa ibijanye n'igice cya kabiri, abaronka amajambo n'ivyo dukurikiza mu biganiro vya Fokode. Urakoze Gilbert, iki gice nk'uko yaje kubivuga na karyo ko abariko baradukurikirana bashobora kubaza ibibazo abatumire canke mbere bafite icyo baterera kuri kino kibazo bakaterera. Uwifuza kugisha ashikirije canke kugisha abajije araza gusaba ijambo tumuduze, hanyuma abaze ikibazo ciwe canke atange intererano yiwe. Ariko imbere ko dutangura guha amajambo abariko barayasaba, tubibutse ko muri kino gice ca kino kiganiro amategeko ni yayandi, ufashe ijambo atumbereze akabazo kiwe ku mutumire yifuza kukabaza, gutyo vyorohere abatumire bacu gushobora kwishura. Aha uwifuza gutanga intererano nawe agerageze asongore kugira ngo abatari bake bashobore kuronka ijambo. Twibutse kandi ko amategeko ngenderwako ari yayandi muri kino kiganiro, imvugo ni yayindi, dukoresha imvugo yubaha abayubahiriza abariko batwumviriza, na twebwe nyene hagati yacu twubahana, kugira ngo ivyo tuvugira hano bishobore kugira ico bishitseko, ico biterereye
intererano zigire ico zifashije. Ngira ngo rero Gilbert turashobora gutangura kuduza abariko ego ngira hari abamaze barasaba gushika ku murongo, hari babiri ba mbere mbona, hari uwitwa Andris na Alain. Ngira twohera kuri Andris. Andris, nimba munyumva mwiriwe? Mwiriwe cane, ndabaramukije n'abatumire n'abandi duteramanye. Ego Andris, mugerageze kubahiriza amategeko Arisa yahejeje kuvuga. Ni intererano mufise canke n'akabazo? Ni intererano. Muduge kwijambo. Murakoze. Ikintu ca mbere nagomba kuvuga, hari abantu kenshi bakunda kubaza bati FDLR yoba ikiri ikibazo uravye imyaka abo bantu bamaze mw'ishamba, ati nabo baba bahari boba bashaje. Jewe ku bwanje nagira nterere ngira nti mu bisanzwe FDLR nk'izina yabwirizwa kuba yarazimanganye uravye uburyo bwagiye burakoreshwa kugira izimangane. Mugabo kuba igihari nuko ari force negative ishingiye cane cane kuri ideology naho woba uvutse mu mwaka w'ibihumbi 2000 ntikibuza yuko uwayikwigishije ushobora kurusha ububi n'uwayimenye mu 20. Ca kabiri, sagaseseshwa rumuri FDLR yagumye ivugwa muri manifestation. Hari abantu bavuga yuko bakubiswe canke batewe mu mazu n'abantu bavuga ikinyarwanda canke abantu batazi neza muri quartier, ugasanga arabaza nti kuva ngaha mu Ngagara uja muri ville ugenda gute? Rero sagaseseshwa rumuri barimwo mu rudandazwa. Umushinga ntahendereye Imana yabivuze, na Cote d'Imazina yabivuze. Hanyuma jewe nagomba kuvunira akagohe abategeka Burundi. Ibi bintu vya FDLR muzana uyu munsi bashobora kuba ari abagenzi, ariko ejo bizobananira gukontrola. Jewe hari inkuru nigeze gusoma aho hari aba FDLR bari mu kibira, bakaba ibintu vy'ibifungurwa babituma imbonerakure. Hanyuma rero izo mbonerakure ziraheza, sinzi uwabivye amafaranga, ariko abo bantu wumva baramukurikiranye, barava iyo bahora banyegeye gushika bamwishe. Mbere nabo bakoranye abatashoboye guhunga barabarondeje uruhindu. Rero mumenye ngo aba bantu uyu munsi mushobora kuba mubona umenga muriko murakorana, ariko ejo bizobananira kubakontrola. Ikindi kintu cantangaje, le president Burundi naratangaye mu ntango y'uyu mwaka akoranyije abadiplomate akabamenyesha yuko aregreta kubona le pouvoir ya president Havyarimana yarasenyutse, agata ibibazo vyose biri mu karere ku butegetsi buhari ubu mu Rwanda. Donc par transitivité bisigura ko dufise umupresident ashigikiye iyo force résiduelle, izo résidus za fare n'ibindi. None rero nagira mpereze nibaze nti none bizogenda gute avec ikibazo ca FDLR? Barundi, uwobaza histoire canke ukabaza abavyiboneye, FDLR ahigeze n'akamaramaza, n'ibara riba riguye. Baza abanyekongo bo mu buseruko bwa Kongo, nibo bokubwira umugani ayo babonye. Rero mutaje ngo dusemerere n'abategetsi bumve ko bariko barakwega agashambara, ibi bintu n'akamaramaza. Mugabo mvunira akagohe kandi abategetsi peut-être ahangira nje hirya gato ya geopolitique, naho ariko dukunda kuvyita. Mugabo jewe je conçois mal ingene dukikijwe n'ibihugu za Rwanda, Uganda, Sudani n'ibindi, bo bazi intuze umuzigo iyi ideology ibashirako, impunzi n'ibindi kuba badashobora gukora urudandazwa neza. Murona nk'ubunya u Rwanda n'u Burundi barugaye n'ibindi. Mugabo ugasanga ikibazo ca FDLR canke inyishu ija gutorwa n'abantu bibereye muri Amerika. Ejo bundi nabonye ahantu nasomye, sinzi ko yari inkuru y'impamo, officier ari décoré peut-être umugenerale ukwa ngo yarungitswe n'ubutegetsi bwa Pentagone ngo kuza ngo gutorera umuti wa FDLR. FDLR yinjiye muri societe
yinjiye mu kuryo tubayeho, si ikintu co gusambura ukoresheje ko uri dekore ukwa. Nibaza yuko ikibazo ca FDLR abarundi canke abagiye barashikirwa n'ivyo bintu vy'amacakubiri ariyo fondema y'uwo mugwi nibo bazi cane cane uko kimeze. None rero ego nsozereye nshima ko mwampaye aka karyo kandi ko mwakoze iki kiganiro. Murakoze. murakoze cyane Andris. Alice ngira ubugira kabiri two kwakira n'uwitwa Demokrate. Ego. Demokrate muratwumva mwiriwe? Ego ndabumva mwiriwe cyane, sinzi ko namwe mu nyumva. Turabumva 100%. Nakabazo mufise canke n'intererano mutasubiyemwo ivyo abandi bavuze, mugomba kubaza nde hanyuma canke mugomba kunganira iki? Je n'utubazo duke mfise, ndabaza Pacifique Ninahazwe na Ndereyimana ndetse na Teddy Mazina. Akabazo ka mbere ndakabaza Pacifique Ninahazwe. Ego muriko muravuga ibijaye na FDLR yuko hamwe bishitse amasezerano akaba kaja mu ngiro ariko araba hagati ya RDC n'u Rwanda, intera hamwe ziri muri Kongo zitumbera, ariko bikaba bisanzwe bivuga yuko FDLR yoba yaramaze gushika i Bujumbura, wanashaka ko yoba iri mu nzego zicungera umukuru w'igihugu, bakavuga ko boshi boba bari mu bice vya Cibitoki na Kayanza. Aya makuru Pacifique Ninahazwe haba mumaze kumva mugashima kutayashira habona canke ivyo bari vyo canke ko barugushikuza. Kabazo ka kabiri ndakabaza uwahoze ari muri CNDD-FDD umushinga ntayendereye Imana. Biravugwa yuko ubucuti bwa buri hagati ya FDLR na CNDD-FDD atari ubwo gusa, kuva n'igihe bari bakiri mu ishamba ko bari bafitaniye ubucuti budasanzwe na CNDD-FDD. Mbega ubwo bucuti bwo bwari buhari? Hamwe bwo buhari bikaba bishikana no musi FDLR ikaba yaramaze gushika mu Burundi, bwabugamije ko ubwo bucuti bwa buhari hagati ya CNDD-FDD na FDLR bwabugamije iki? Mugihe dusanzwe tuzi ko FDLR ari umuguye nkurabara, ahubwo woronde kugashirwa imbere y'ubutungane ukabazwa ivyo wakoreye ihonyabwoko w'abatutsi mu Rwanda. Kindi kibazo kigira gatatu, umutumire ari ngaha wese yoshobora kukinyishura, abe Pacifique Ninahazwe canke Ndereyimana ndetse na Teddy Mazina. Hamwe FDLR yomara gushika mu gihugu bikagaragara neza atari ubunye bikivugirwa mu mpisho, ubwo ntihababonetse akaryo ko CNDD-FDD ivyifise yo baranyegeje abarundi bivanye n'ukuntu aya matora yo yaragenze, abantu bakibaza bati ni gute CNDD-FDD yashoboye kuba amatora muri 2025 hagaje inama nshinga amateka imeze kujya ni leta irimo abantu badatinya kwerekana yuko bo bafise urwanko banka u Rwanda canke banka ubwoko bw'abatutsi. Hava bigenda gute? Mbega abarundi bo kwitega iki canke bohanurwa kwifata gute mu gihe FDLR yoshinga imizi mu gihugu c'u Burundi kandi tubona ideology FDLR isanzwe igenderako? Utubazo twanje n'utwo murakoze. Urakoze no kubahiriza umwanya. Alice ngira mwo kwakira witwa Twubake, hanyuma tukaca duha ijambo abatumire kugira bishure imbere ko twakira undi mugwi. Ego Twubake niba ariko atwumviriza, ariko atwumva iyo baza akabazo kiwe canke atanga intererano yiwe. Twubake mwamuriko muratwumva? Twubake sinzi ko muriko muratwumva, ndabona mikro yanyu yuguruye. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Je nanise akazo kubaza kubiko biraba mu gihugu, cyane cyane kuri nk'aba Pacifique barakunda keshi kushikiriza hari ico bafise kwikorako canke bimeze gute? Ibiriko biramusigira wabonye sinzi Alice ngira mwaramugiye kubaza akabazo. Ego nagira ngo adosobanurire kugira ngo abatumire bacu bashobore gutahura akabazo kiwe. Muvuze muti ibiriko biraba mu gihugu mushaka kuvuga ibijanye n'iki? Ibiriko biraba nk'ivyo keshi Pacifique avuga nk'ibijanye kumva igihugu kiyo kiragenda hamwe bwe mu bisa nko muhagarira abanyagihugu, muvugira abanyagihugu, nta murafise ico muriko murabikorako? Ico kibazo canje. Mbere ko ngira ikibazo ntigitomoye, hari ikibazo ufise
ku bijanye n'ivyo turiko turakora ko ikiganiro no munsi ku bijanye n'amakenga kuri kazoza k'umuhari FDLR. nico ndiko ndabaza nyene kuko FDN yimukira mu gihugu bizotera ikibazo. Umva nkamwe mufite nk'abahagarariye abanyagihugu muvugira abanyagihugu umuti muriko murategura gushira kubera iyo ingwara ibaye habaho n'umuti mukavuga ati reka dushireho umuti n'uyu kumbure ko ngira mu gice ca nyuma ca kino kiganiro canke nibabishura baraza kwishura arise munyemereye tugaruke ku batumire ngira babanze bishure utubazo tw'umugwi wa batatu ba mbere. Egome. Sinzi ngira twohera kuri Emmanuel mwo kwishura, sinzi ko Teddy hari utubazo abajijwe hanyuma Pacifique. Ego murakoze. Hari ubajije ati mu gihe byoba ivy'ukuri bikaba officiel ko FDLR bashitse i Burundi bashinze imizi bagiye noneho gukorana na leta y'u Burundi, abarundi bo kwitega iki mu gihe boba bari mu gihugu? Ico twokwitega sikindi. Pacifique mu byo navuze yongereje ko arakompleta ati imigenderanire bafitaniye ikintu nyamukuru ni ideoloji. Iyo ideoloji bahagaze ko baze kandi byakozwe mu Rwanda bizwi byamaze no atari agaseseshwa rumuri atari inkuru, ni jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. None tumaze igihe mu Burundi urwanko rw'intwaro ya CNDD-FDD ku batutsi runuka, none bagiye gufatanya officiellement biboneka bizwi, leta yemanga ati bageze mu gihugu leta ikabyemanga. Kwemanga nico kitaraba, ariko kuba bariyo byaraheze. Benshi baramaze baramaze kwideplasa baja i Burundi, niyo bari. Hazogera igihe bavuga bati kuko nibaza ko benshi bagisigayeyo nabari officiellement mu gisirikare ca Congo, aba FDLR. Hariho n'abandi bakiri muri ibi na biriya bakora role y'abakomisiyoneri mu kugura ibigwanisho canke kubyinjiza biravitaya biciye kuri aeroport ya Bujumbura. Donc leta y'u Burundi irabizi. Bamaze rero gutuzwa bikaba bikemezwa bikemangwa yuko batujijwe muri Congo, noneho ubu bari mu Burundi. Abarundi twokwitega iki? Burya agatoke kamenyereye gukomba kama gahese. Bisigura ko ya ideoloji y'urwanko rwa CNDD-FDD no munsi ku bwoko bw'abatutsi nimba twobugereranya n'imbugita yari ikarishiga uruhande rumwe, noneho iciba kutoa double tranche, n'urundi ruhande ruzoba rukarihijwe. Ni ukuvuga yuko danger yari isanzwe ihari, si ukuvuga ko ari ibintu byo gukekeranya. Ro danger y'intwaro ya CNDD-FDD ku muntu w'umututsi izoba idugijwe hejuru ku rwego rwo hejuru. Naho rero abarundi bomera amagabo, bwa bumwe tuhora tuvuga bw'abahutu n'abatutsi, noneho umwe wese abarundi bakabukomeza mu mutima, kuko intwaro uko yoba imeze kose, naho yogira igisoda gikomeye gute kiri muri iyo ideoloji. Tugira n'amahirwe, turafise amakuru yuko abasirikare b'u Burundi bose batari muri iyo ideoloji. Abarimwo n'ababaye recruté vuba, babaye forme nk'imbonerakure, babanza kuronka umwanya wo kwigishwa iby'urwanko ku mututsi iyo batarinjira muri ministere ya defense, ariko babaye recruté urumva barabyinjiranye mu mutima. Ibyo rero abo nibo twovuga yuko ari intambamyi cyane. Sinzi ko haragera ko tuvuga umuti, ariko twobigenza gute? Twobyifatamwo gute? Kubyifatamwo sukundi nuko umwe wese yo kwicara, ntarare umusinzi umukondorazosi, amenye yuko danger iduhagaze hejuru, ni nk'intambi ihagaze ku mutwe
w'umuntu uwo ari we wese mu Burundi, kuko ntiyazogira abaja harya ngo bamanike akaguru ku kandi ngo je ndi umuhutu ntiwe ntibindaba ntaco bazongira. Tanke ejo bundi baragize sondage muri arya matora bihaye 100%, barabonye ko atanu umusendede n'umwe yabahaye ni gwere gushikaho bamwe umwe wese bamwereka ahatora ku nguvu bataravye ngo umusendede FDD canke n'uri umusendede FDD. Service za renseignement mu Burundi zarabwiye umukuru w'igihugu yuko abanyagihugu bamaze gufuta CNDD-FDD mu mitima yabo, icitwa CNDD-FDD gisigaye ari kirohori. Mwumva rero muri ico gihe haracakora bimwe bita pouvoir au bout du canon, inkoho igikenye nivyo bigikora. Abarundi rero turakwiye guhagurukira rimwe, tuje kubiri n'abavuga ngo intwaro y'abahutu. Mu Burundi kibazo c'umuhutu atwara canke umututsi atwara, mu Burundi ni ideology ya CNDD-FDD yagiye kuboneka mu nyuma. Twe ntitwari tuyizi tukirimwo, imyaka 2 nakozemwo n'imyaka hafi 10 dukorana nabo, twebwe turi ama section politique nabo bari ku rugamba. Ivyo bintu by'ugwanko ubwoko bw'abatutsi mu Burundi nta na hamwe byigeze bicicanzo. Tugiye kubibona tugeze ku ntwaro, hamwe hageze yuko bamwe bavuga bati dutegerezwa gutunga iprona baratunze na Frode baratunga, uzotuja imbere ari umuhutu ari umututsi tuzokeka. Urumva mu gihe rero bimaze guhindura intumbero, byari bimaze kwibonekeza ko ikintu nk'ico umuntu yinjiye muri politika akeneye impinduka z'ukuri atari kubandanya akiguma inyuma. Ariko ntibisigura ko abagumyeyo babishigikiye. Hari abagumyeyo kuba bavuga bati none ndabivamwo ndabaho gute. Hari abantu batazi kubaho batari mu kazi ka leta. Ubwo rero ico twomenya kimwe kandi twogendera ko abarundi tumere magabo, ibihe si vyiza, la situation est très mauvaise kuri politique y'u Burundi n'umutekano, kubera iyo ngwe igiye kutwinjirana, ntitwinjiranye iciye mu kinywabi, yugururiwe umuryango n'umugambwe CNDD-FDD na leta ihari. Murakoze. Ego Teddy Mazina kumbure ngira sinzi ko hari icyo mwongera ko kuvyo Emmanuel avuze imbere ko duha ijambo Pacifique yishure ku tubazo bamubajije. Ego cyane icyo nagomba kongera ko nuko Emmanuel a symbolise en fait la partie yaba intellectuel bari muri CNDD-FDD. Nubwo hari ibintu umuntu ashobora kureprocha imbere yuko baje ku butegetsi, mugabo nabo bantu bayivuyemwo baradesida kwirukanwa. Icyo yexplica etymologie canke origine y'umuhari, la partie militaire yabo yabaye créée avec le FDLR. Ibiriko biraba uno munsi ntabwo ari ukuvuga ngo bazoze ejo, bariyo abazoze ejo n'abazotsindwa ibuvira, kuba gutsindwa bazotsindwa, bazokwirukanwa baseseke n'abazalendo n'aba FARDC. CNDD-FDD nabivuze muri space muri podcast nakoze n'uwundi muntu, ni n'aba generaux autoproclamés bose, nubwo babaye trend za Pepa za Pweto za Kamina n'ahandi, mugabo n'aba autoproclamés n'abantu bihaye amapeti. Na comportement ya president wacu naho ntakunda kumukomanta, nawe nyene yikomporta nk'umuzalendo ari kuri WhatsApp en fait. So ikintu gikuru ni ugukomprena yuko n'uyo muhari cyangwa uyu mugambwe uri ku butegetsi wikuye ko abantu bose bari raisonnable en fait. 2015 yabaye karundura, barirukanye abantu bose aba vice president ba kera n'abantu bose bari raisonnable, bagomba kubaka, bari bafise projet politique. Ubu kugira ukomprene iyo turoye ukuntu twisanze aho turi, how we got there, ukuntu twasanze turi mu kaga, n'ubu turiko turiyenkeza tuvuga tuti ubu nibasuka ko Gatumba na Bujumbura 25 km, umuntu yavuze 25 km ni ujabutse Tanganyika, ariko uciye Kavimvira ni hafi.
ni bike cyane ibirometero. So niba badusuka ko abo bazalendo n'izo nterahamwe n'aba FRDC bizogenda gute? C'est ça la question. Tutagira igitoro, tutagira amatara, tutagira ikintu na kimwe. So ibibazo nuko byubatse, ni kuraba iyo baje bava, kubera iki bikomporta gutyo, kandi Uburundi bwageze ngaho gute, ukuntu accord d'Arusha nk'uko Pacifique yabivuze batazubahirije, justice transitionnelle itigeze iba, kubaza ngena bisha abantu Buta, bisha abantu mu Kibimba, bisha abantu ahandi, ibyo byose. So nabasubije ijambo. Ego murakoze cyane Teddy Mazina. Pacifique ngira mwogerageza namwe mukishira utubazo mwabajijwe, nsabe mugenzanje imbere yuko twakira umugwi w'ibibazo ugira kabiri abaradutegurira, kumbure hari abashobora kuba babajije baciye mu kwandika kuri Facebook no kuri n'ahandi ku mbuga za Focode, ngira iyo tegura utwo tubazo tukaza kuducishamo imbere yuko twakira uwundi mugwi, ariko ubu Pacifique mubanze mwishure hari ababajije. Murakoze. Bwa mbere noshimira uwitwa Andris yatanguye, burya yavuze ibintu bikomeye cyane, ndamushimiye kubyumvira, yavuze ni iby'agaciro rwose. Hari akantu nomwongerera ko aho yabaza ati hari abantu bumvise tuvuze ngo FDLR, namye mbona n'abavyandika bavuga ngo mbega iyo FDLR muvuga ngo irabaho, ngo uravye mu myaka ngo ihaciye muva mu 1994 ngo FDLR iriho. Abavuga bene ivyo bintu nibaza ko sinzi ko ari ukutamenya, sinzi ko ari gupfa kuvuga nyene, nayo ubundi ishyirahamwe ni ideology. Ni nk'uwo baza n'uwo vuga ati CNDD-FDD irabaho, none CNDD-FDD niyo ryari? CNDD-FDD siyo 1994 yo, none CNDD-FDD iriho ko bagiye kurwana mu 1994 iracyariho? Mbega wovuga uti wafata n'uwundi muhari, ufata umuhari utwara u Rwanda, FPR ko yavutse mu za 87 ko yateye mu 90 ubu iracyabaho? Rero iyo havutse umuhari ukaba ufise ikintu uharanira, hanyuma ukagenda uritunganya imyaka n'imyaka, ugumaho n'ibica bivuga ngo abatanguye nibo bonyine baba bawugize. Umuhari ubandanya wigisha ideology, umuhari ubandanya urokrita, umuhari ubandanya ukora ibishoboka byose kugira ugume ukura. Rero abantu bavuga bene ayo majambo nibaza ko nimba atari ubwenge buke buba bibatumye, nibaza ko bapfuye kuvuga gusa. Nayo ubundi umuhari uvutse ntibivuga ngo bajya bawutangwe nibo bonyene baba bawugize, imyaka n'imyaka uragumaho mu gihe utarasamburwa. FDLR iriho, nta byo si ibintu biharigwa, iriho kanatsinda ngaho hose twavuze ibyo bintu byose ikora. Hanyuma yanavuze ati no kuyikwegera mu gihugu, nabo CNDD-FDD bashaka kubikora ntibaze basye bwose izonabarengera. Yabivuze neza cyane, sinoza kuvyongera ko numvise yabivuze neza cyane, nta kinini nokongera ko. Hanyuma mu bibazo nagenda bazwa, Demokrate yagize ati mbega FDLR yaramaze gushika i Bujumbura nk'uko hariho ababivuga, ati mbere hakaba ko hariho n'abari mu nzego, vyoba ari vyo? Nimba yakurikiye ikiganiro kuva mu ntango, nibaza ko ico kintu cishuwe. Ndereyimana yabivuze neza cyane. Ubwa mbere bwo yerekanye ingene hariho abari mu ntwaro, bari mu bagiye gukora ihonyabwoko mu Rwanda. Aravuga iyo migenderanire ingene yabandanije, hariho ibihe ku rugamba bafise ingene bakoranye. Hari bamwe babaye no mu nzego bene izo zo mu Rwanda usanga baragiye no mu nzego z'u Burundi. Ega ikibazo ko kigoreye ibintu birinjiranamo ku buryo hariho abarundi babaye no muri iyo mihari y'abanyarwanda, babaye no muri ivyo bikorwa by'u Rwanda, mu nyuma kubera ari n'abarundi mu Burundi naho baraza barinjira no mu nzego z'u Burundi, barimwo babaye muri ivyo bintu byose uko ari bibiri. Usanga yarabaye muri urwo ruhande rwa FDLR, akaba no mu ruhande rw'inzego z'igihugu, canke yabaye mu bintu vyatanguriye FDLR, akaba ari no mu bintu biri mu nzego z'u Burundi. Aho ntawo kwirirwa arabirondera kure. Bariko turiko turavuga ngo kuza aba tuvuga n'aba bariko baragwana, aba bari ku rugamba muri Kongo, aba bari bamaze imyaka barafashe, hariho uturere twa Kongo bagaba, aba no basirikare bayo nyene bitwa ko bari ku rugamba, bagwanye na M23 muri aya mezi, muri imyaka ibiri heze, bagiye baraneshwa bakwa aho hantu hose bari bafise, barundanye muri Uvira, kumbura bafise n'utundi duce barimwo. Abo nibo tuvuga izo ngabo zayo zishobora guseseka ku butaka bw'u Burundi
bishobora kuca bigira izindi ngaruka zikomeye cyane. Nayo ubundi kuvuga ko FDLR mu Burundi iriho ntibiseswa iriho. Hanyuma yongeye mu nyuma ikibazo mwavuze ko tuza kwishura ko mu nyuma yagize ati hokogwa iki canke turiko dukora iki. Kenshi abantu baranihenda kuri bene aya mashirahamwe nk'uko kwacu ahanyene turiko turabikorako. Amashirahamwe y'iwacu uko akora ukunyene, ikibazo kukizana kikavugwa, muri ico gihe tuba tubikozeko, burya turiko turabikorako, kubona turiko turalerta, turiko turabwira impande zose, yaba makungu, yaba batwara Uburundi, yaba barundi bo nyene, bose turiko turabwira tuti ntimusinzire, hariho ikibazo gikomeye kiri ku muryango, bamwe bose kuco bategerezwa gukora bacitegurire kugikora, kuko biraboneka ko hari ikibazo kiri ku muryango w'Uburundi. Ego Alice, ngira turafise utubazo twagiye turabazwa. Ego me Gilbert, turafise utubazo tutari duke twaciye ku mbuga ngurukanabumenyi. Reka nsome tumwe twagiye turabazwa kugira ngo abatumire bashobore kutwishura. Akabazo ka mbere nakabajijwe na Kanterekere Kevin, yagize ati nashaka kubaza nk'abahinga mu bijanye na politike, mubona iyi ntambara Uburundi bwagiyemwo amaherezo azoba yahe ku Burundi, n'izahe nkurikizi zishobora kuba ku Burundi? Nibigira nawe yagize ati Pacifique Ninahazwe, wibaza ko iyi ntambara ya Kongo izorangira gute, n'izihe ngaruka izogira ku Burundi? Ngira ngo nakabazo kamwe nako uhejeje kubaza. Akandi kabazo turi bamwe yagize ati akabazo kanje kajanye n'amakuru ariko aravugwa ko leta ya Kenya yoba yagenye uwiserukira Igoma, ati hamwe vyoba ari vyo, hari ico vyoba bigiye guhindura mu bijanye n'ivy'imigenderanire mu karere ka EAC canke mwihinduka ry'isura ry'urugamba rwa AFCM 23? Ndayikunda Merance nawe ngira ngo akabazo yakabajije Emmanuel Ndereyimana, yagize ati ko uyavuze ko liste y'abarundi bari kuri liste y'abakoze bwoko mu Rwanda ubu atari umwanya wo kubavuga, igihe cyo kubavuga kizogera ryari? Hari amabanga mugifitaniye na CNDD-FDD ku buryo nk'ubwo abantu bo bizera gute mukibabikira amabanga y'ikibi? Ivuga kuri yagize ati ngira ngo ni ibintu byo gutohoza, ati murabaza neza mu Ruyigi ngo akabari kahoze arako uwitwa Magi, ngashaka kuvuga Magi barankitse, ngo biravugwa ko koba gakoswe n'aba FDLR, ngira ngo ayandi makuru yo gutohoza. Akabazo kanyuma kagira kati none FDLR mwiyumvira ko amaherezo yayo ari ayahe, ko leta y'u Rwanda iterekwa kuganira nayo, ils vont errer jusque quand? Ngira ngo ati bariko bazojuragira gushika ryari? Hoba hazokenerwa inguvu za ONU ngo baronswe aho baba nk'uko vyagenze ku Bayahudi, naho nabo bamwe bari victime de l'extermination, abandi bakaba auteur de l'extermination, kuko aba FDLR n'umugwi w'abantu babwirizwa kuronka aho baba, atari uko kubwanje baronse uwubaja inyuma ngo barondere ku nguvu aho baba bitirirwa n'uburenganzira bwabo. Sinzi rero ico mubivugako. Aho ntumbereje ikibazo canje kuri Monsieur Pacifique. Ikibazo ca kabiri kiraba Ndereyimana, ko mu myaka iheze mwari muhuza na CNDD-FDD ideologie extremiste, ubu ho biva kuki ngo mwicarane n'abo mwanka kera muvuga nabi iyo ideologie? Ni uguharanira koko ineza rusangi canke ni opposition politique isanzwe? Niki cokorwa kugira ngo abarundi batwagwe hatisunzwe amamuko ajanye n'amoko canke n'intara? Nutwo tubazo Gilbert tumaze kudushikira twaciye ku mbuga ngurukanabumenyi, sinzi ko abatumire bashobora gutangura kutwishura. Ego urakoze cyane Alice, utubazo ni twinshi cyane, abakeneye kuronka ijambo mubanze mwihangane duhe ijambo abatumire bishure. Reka duhere kuri Ndereyimana, mwabajije tutari duke, sinzi ko Teddy araza nimba hari ako yumvise baba mubajije araza kukishura, hanyuma undi yabajijwe ni Pacifique. Duhere kuri Ndereyimana.
Ego murakoze cyane. Kampere kuri uyu wa nyuma mbwiwe na Alice mbe yambwiye ngo yitwa nde? Abajije ati ideologie extremiste twari tuyirimwo, ati kuba twivuga nabi uno munsi ni uguharanira ineza y'igihugu canke n'abanyagihugu canke ni opposition politique. Ico nagira ndamwishure nuko twinjira muri CNDD-FDD je ndi mu bantu batanze matricule, nibaza ko noba ndi munsi ya gatanu canke y'icumi, sindenza 10. Ndi mu bayitanguye iyo CNDD-FDD, gusa sinagiye ku rugamba. Ico ni kimwe. Hanyuma aho uri uramaze gusoma ideologie ya CNDD-FDD n'amatexte yubaka yanditse neza cane atomoye, ari naco gituma mu matora y'ibihumbi 2015 mu 2005 ata murundi numwe atahagurutse ngo ayitore. Mbo ntibayitoye 100%, harimo amareserve. Shatse kuvuga yuko ari abahutu, ari abatutsi, ari abatwa, ari abaganwa, abantu bari banyotewe changement, bari banyotewe impinduka, barayitoye. Bayitora kubera iki? Niyo ideologie yanditse. Iyo yanditse rero niyo jewe nagendeyeho, niyo nonse muri politique ya CNDD-FDD. Ideologie y'ubutegetsi busangiwe n'abarundi bose, ideologie yuko amatungo y'igihugu ari y'abanyagihugu bose, ideologie yuko abarundi twese dusangiye ugupfa no gukira, ideologie yuko dutegerezwa gutsimbataza ubumwe. Iyo niyo ideologie nonse muri CNDD-FDD. Bitabuze ko uno munsi nyuma ya 2007 imyaka 2 iheze turi ku butegetsi, byasambutse igihe bafunze Rajab. Ni dossier ndende sino idevelopa ngaho bunyene. Byasambukiye aho inyuma, kuko benshi baravuga bati Rajab yafunzwe nibi, abandi yafunzwe nibi. Icafunze Rajab ni kimwe, yakubise ku meza avuga ati ibintu byo gufata amatungo y'igihugu ngo dushaka gutunga n'ingoga ntavyo nemera. Urumva? Ati tubanze dukore, tugire credibility mu mabanki aho imishahara yacu ica. Nyuma y'iyi manda tuzoba tumaze kuba abizigirwa n'amabanki, abanyagihugu basubiye bakatwizera muri manda ikurikira, noneho dutangure gufata amadeni, amakredi ku mabanki, twubake. Bo babona ari ibintu bizofata inzira ndende kandi babona amarakusi. Amarakusi rero niyo yaya bari muno munsi. Iyo ideologie rero yavutse tumaze kuvayo, ako kantu bari baribikiye. Abarundi barakunda kugira akantu bibikiye, sinzi ko bakagira n'umuco ni culture. Ndamaze kubona no mu manza hageze gutereka inzoga, hari ako babika ngo kabashika, ngo ababanyi aba-invite bamaze gutaha, hari akantu twibika. Ako kantu rero CNDD-FDD yarakibikiye, ari ryo girishano basangiye na FDLR. Simbona ikindi norenzaho, kandi abundi yambajije ikindi na iryo shano n'ukuri ntawe twosangira ishano nk'iryo. Mwabajije kandi muti ati tutegerezwa akabazo noba nabajijwe kandi garisiko barakahe. Munyibutse ko nari mpejeje kwishura ko kajanye n'iyo ideologie. Hariho uwababajije ati mwavuze liste y'abarundi bari kuri liste y'abakozeho nyabwoko mu Rwanda. Okay. Ko atari umwanya wo mubuzwa n'iki kubavuga. Ego hari amabanga mwamufitanye na CNDD. Ajya amaliste samabanga, ajya amaliste fo kumenya ikintu kimwe, biramaze kumenyekana par la presse nationale ou internationale yuko abarundi baparticipiye mu ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda boba bashika 600. Nukuvuga 600 harimo banyarucari bafashe umupanga barica, harimo abikorera utwabo, harimo aba intellectuel, harimo abaki, harimo abapadiri. Mwarabyumvise yuko n'abapadiri
n'ababikira babijamo n'abapasitori. Donc abantu bose muri rusangi bari bafise uwo mutima w'agakoko, barabigiyemwo barica. Ubu rero mu Rwanda haravutse ikintu citwa gacaca. Gacaca barenvantoria ku musozi ingene vyagenze, letemwe basigaye bakavuga ababanyi babo. Muri abo bavuga abantu hariho n'abavuze abarundi bakoranye ku maposition naka. Mu nyuma baza gusanga muri abo bavuzwe harimwo abari mu butegetsi, abayobozi mu Burundi. Haza liste confidentielle n'igitigiri washaka ndakiguhisha, ariko bari mu ma 200 na bangahe. Urumva muri abo majana 6 abari ku butegetsi barashika 200 na bangahe. Alors je ntanguye ngo uwa mbere yari naka, bien que nkinabibuka bose, ariko ya de noms qui défilent encore. Uwa mbere yari naka, uwa kabiri yari naka, uwa gatatu yari naka, uwa kane yari naka. Je nzoba ngiye kubiri n'amategeko, kuko abona abantu bakiri présumé coupable. Ubutungane buzobarondera bubabaze. Biracari mu byo bita amatohoza. Nagiye muri politike ndametriza ivyo ari byo, nja mu nzego z'igihugu ndametriza ivyo ari byo. Sindi muri bamwe bashobora kuvuga ibi nibi ugasanga biriko birayovya amatohoza, cyangwa usange ndakuvuze utanguye kubanga ingata urondera iyondi ngo untera icumu ngo narakuvuze kandi ataco nagufashije mu kwica abo bantu. Rindira rero nihagera, kuko CNDD-FDD ntizokwama ku butegetsi, ntizokwama bakingira ikibabo. Hazogera igihe izo immunité bafise zibavako, noneho umwe bamutore, kuko mpora numva canke murambona no ku mateleviziyo n'abari Burayi binyegeje, nama mbona kuri televiziyo indege zibashikana i Kigali baje kwitaba ubutungane. Ubwo rero no kuri abo ejo nejo bundi uno munsi sur la tourne douce baraho basa nuko umengo barakingiwe, bari munsi y'umutaka, ataco unyeganyeza, ariko amaraso y'umuntu uwayanyoye wese, uwayasheshe wese, ejo nejo bundi bazorondegwa intayi bakubite mu gahanga. Nuko rero impamvu izo liste atamazina tudondagura ngirura bitahuye. Reka ko nakazi k'aba procureur bashinzwe ayo madosiye, baba bo mu gihugu cy'u Rwanda canke aba procureur international mpuzamakungu. Murakoze cyane Emmanuel. Ngira sinzi ko hari cyo Teddy mwumvise mwabagijwe mu tubazo bavuze, mwogerageza mugasongora, hanyuma Pacifique we yabagijwe n'ututari duke nawe yishure kugira ngo twakire umugwi w'abandi banywanyi barindiriye ku murongo. Ego sinzi ko muyumva, hari abantu banditse yuko ijwi ryanje ryari hasi. Turabumva neza. Okay. Hari ibintu bibiri nagomba gushimira Emmanuel binavuze, n'ukuntu yiyonkoye nawe muri CNDD, kubera hari ibibazo byinshi byavutse, hari abantu barorereye ubutungane no mu Burundi ukuyemo n'ibyo mu Rwanda. Kuvuga yuko haraba impunzi z'abarundi zari muri sud y'u Rwanda, ivyo biri documenté, ça c'est documenté. Bagiye gutora, donc leta y'abatabazi, yo bita y'abatabazi yo mu Rwanda yakoze ihonyabwoko, bakaja kubatora kugira baze kwereka abantu bari bamaze kwica abantu muri 93 mu Burundi, bari bazi nyene bica. Hari n'amatemonyage avuga yuko baca amaboko n'amaguru y'abantu, bati bareke bavirirane. Donc la gravité de la chose, mga bagenda kubatora n'amakamyo, donc yuko makambi y'impunzi z'abarundi ba 93 ndadaye amaze gupfa, hamaze kuba massacre zo mu Burundi nazo zabaye documenté. Baba leta y'abatabazi yagiye kubatora kubera haraba ya de population hutu bo mu Rwanda bari banse canke batari bazi gene bice, so abarundi barabatora bakaje kubafasha. Nibo bantu bari muri izo liste, 646 personnes je pense, liste yari karavuga Emmanuel, n'abantu 646 bazwi, harimo n'abautorité.
ico ni cambere baciye bahungira muri zone turquoise y'abafaransa baca bajana n'interahamwe muri Congo niko bagiye iyo FDLR twatanguriyeko niko yabaye créé mugabo ari kumwe nabo n'inkoho CND yakoresheje yari ama L4 sinzi ko muyibuka yari ama L4 inkoho zaguzwe presque à la fin muri ceasefire mu Rwanda zavuye muri Afrique du Sud ni Bujumbura zarasirikira zariho ico ni cambere ica kabiri kuri FDLR hari umuntu yabajije ngo abo bantu ngo bazoja he ngo bazoshakira igihugu nka Israel nagomba kumubwira yuko chiffre za nyuma mfise yari bageze kuri 17000 bamaze gutaha barataha bakigishwa mu nkambi y'Imutobo bakahabwa impuzu bakahabwa chambre bagahabwa amafunzo yo kuja muri societe bagasubira muri societe donc abantu bakiri muri FDLR soit hari abantu bamwe nka Omega wo bita General Omega wewe ari muri park ya Virunga uduga uva Kibumba uja za Karengera cyangwa mu marejo ya za Tongo je pense uri musi ya Tongo niho bariko barondera ingene bamanuka Warikare bamanuke baje muri Sud Kivu kubera hari ya ruguru baramaze kuhaba bari bavuze ko yapfuye mwe ntiyapfuye ariko hari nka plus de 17000 personnes bamaze gutaha je nagize ama interview na bamwe muri bo bari dans la vie civile bafise amahoro kandi bari high ranked abantu bari bafise amagrade ba FDL Fuka abantu muri CNRD n'ama interview je nkoresha muri recherche ku gitabo kiri kwandikwa mugabo ico no mubwira nuko badakeneye igihugu baragifise kandi iyo batashe nacyo bagira barataha donc nashira umutima mu nda abantu ntacyo bafise bakora i Burundi pour revenir au sujet principal nta mpamvu tuba vaste communicant za idéologie du génocide yabo y'abantu banse kuja kubana n'abandi so ikibazo dufise nuko dufise les radicaux des radicaux banyuma ubu bugaranyi buvira bashobora guseseka muri Bujumbura hama tukagira ibibazo wongeye ku bibazo dusanganywe by'amatara n'amazi n'igitoro n'ibindi murakoze cyane Teddy Pacifique namwe mugerageze kwishura munyarutsa kugira ngo twakire abandi bamaze umwanya ku murongo barindiriye kubaza ego murakoze mbona byinshi bagenzanje burya abana biciye ko nta kinini nsigaraje hari wagize ati intambara izohera gute ingaruka ku Burundi zizobihe ibi bintu Burundi bwagiyemo muri Kongo bizohava bihereza he bitujana he ngira twabivuze bihagije Uburundi nibwikwegera kuzana iyo abo ba FDLR basigaye muri Kongo ku rugamba bakinjira nabwo buvuga buti tugira tubandanye intambara tuyibafashe no kuvuga bizabibahamagaye intambara mu Burundi naho bisigura ko u Rwanda bazaba bashaka gutera nabwo gwivuna rukaza rukagwana rero ingwano n'ingwano sinjora kumenya ngo bizohera gutya mugabo bahamagaye intambara akayihamagarira nta nkeka ko inkwano izociye yinjira mu Burundi naho nico numva no kongerako hanyuma ati mbega nivyo Kenya yaragenye uyiserukira muri Goma si ibintu bihishije ntabwo ari inkuru ihishije muri nondwi perezida wa Kenya Ruto yarasohoye urutonde rw'abagiye guserukira Kenya mu bihugu bitandukanye muri abo rero harimwo uwitwa ko ari consul general wa Kenya igoma ntabwo ari ikintu gishasha kuko consul general ya Kenya igoma yari isanzwe imaze imyaka itari mike ni ukuvuga ko Kenya ifata kwibandanya igiranira imigenderanire na Kongo haba Kinshasa haba Goma bavuga ko Kenya yo ifata ko ibibazo by'abanyakenya kuko erega userukira igihugu mu byo ajejwe harimo ubwa mbere bwo n'abanyagihugu b'ico gihugu nyene babara aho hantu bavuga abakenya bari Goma baraheza bagaserukirwa nande ivyabo birabwa nande canke abanyagoma bashatse kuja muri Kenya basaba visa he bigenda gute noneho nta visa bagisaba ko ari muri EAC hariho ibibazo byinshi ku bwanje numva
numva ntariko ndatangara cyane ko babandanije kwitwarika inyungu za Kenya ku bijanye na Goma, ahubwo ngaho umuntu yofatiraho akaryo ko kuvuga ku nyifato iteye isoni y'u Burundi. Iteye isoni gute? Nuko muri kino gihe hari abarundi benshi bagogwa kubera ko bari muri Igoma, bari Bukavu, bari mu bindi bice vya Kongo igihe M23 yahafata, ugasanga kugira basohoke ivyo bice barimwo hariho ikashe. Ahantu hose usohoka igihugu harabaho ikashe ivuga ingene usohotse, babashyira muri pasiporo. Rero birateye isoni kubona Uburundi bushobora kwakira abarundi babwo baje kwinjira mu Burundi ngo nuko pasiporo zabo ziri mu ikashe ya M23. None uwo murundi ari muri urwo ruhande rutagira gute? Nuvuga ko Burundi bwahevye abarundi baba muri ivyo bice, ntibakira abarundi. Hari abandi nabo bemereye bakinjira, ntihagira icyo bababwira. Iyo hageze ko bagira nk'urugendo basohoka Burundi, bageze kuri frontiere bakacabwira bati mwebwe ntimusohoka, iyi pasiporo yanyu ntiyemewe, kubera ko tubona ko higeze kubamwo ikashe ya M23. Sinzi ko umuntu yovuga ubugugu bw'ivyo bintu iyo bigera. None uri kuhana abanyagihugu bawe, ni ukuvuga abo bantu bari kugira iki? Nibabaha inyishu. Abarundi bari mu bice bifiswe na M23, Uburundi bwarabahevye ntibakira abarundi. Abo barundi bogira iki? Bokwiyahura, bazovayo badaciye ku butegetsi, bazoguruka n'urutaro, bazogira iki kugira baveyo? Urumva urugero rw'urwango n'ubugugu buri mu butegetsi bw'u Burundi. Nabonye nk'uyu mushikiranganje mushasha ajejwe imigenderanire Edouard Bizimana, ariwe muntu wa mbere yabigwaniye gose kuri Twitter bisigura ngo hari imigenderanire, ngo hariho ngo amasezerano mpuzamakungu, ngo avuga yuko tudashobora kuganira imigenderanire n'abaroberi. Aravuga ariko ubugugu buri muri ico kibazo. Umwana w'u Burundi ari Goma, leta y'u Burundi yaramuhevye, nico kibazo cyonyene. Umwana w'u Burundi ari Bukavu, leta y'u Burundi yaramufuse mu Barundi. Umwana w'u Burundi ari aho hantu, uruhara rwiwe n'uruhe mu kubaho hantu hatwagwa na M23? Inyishu yiwe ni yihe? Ico gihugu ibindi bihugu bitabara abana babyo bigafata indege ukaja gutora abagorewe ahantu, Uburundi bugeze aho bwo nyene aribwo bwanka ko abana babwo bataha. Bukari abambwiye vuba bibukavu bagerageje no gutaha, baraca ku ruhande rw'u Rwanda rurabareka ngo binjire, bageze ku ruhande rwo gusubiza inyuma ngo ntibishoboka ko binjira. Ico gihugu kimeze gute kirukana abana baco aho kuja kubakingira? Ivyo ni ibibazo nivyo mbona ko ari byo bibazo bikomeye. Hanyuma hari wagize ati akabare ka Mezo Shalom hariya mu Ruyigi ko bakahawe FDLR. Ico nkuko mwabivuze nico gutohoza, iyo nkuru sindayifise ku buryo noshobora kuyemeza. Kibazo tediyakishije ko neza iki cy'amaherezo ya FDLR. Umuntu atubaza ati none amaherezo yabazoba yahe? Yavyishuye. U Rwanda aho rutandukaniye n'u Burundi, u Rwanda ntigwanka ko abana bago bataha. U Rwanda kenshi ndakunda kuvuga ko atari vyiza ko ari twebwe twishura ibibazo by'ibindi bihugu tukavuga ku byo tuzi neza by'iwacu. Mugabo hari amakuru abazwi, u Rwanda ntibigeze bankira aba FDLR gutaha iwabo. Aho bitandukaniye n'imyaka ya kera, aho ku ntwaro ya Habyarimana aba banyarwanda bari mu bihugu byo hanze, intwaro ya Habyarimana yavuga ko u Rwanda ngo rumeze nk'ikirahuri cyuzuye amazi, badafise aho babashira, bakavuga ngo ivyo bihugu bahungiyemwo nibibaho ubwene gihugu bibamenye ivyo u Rwanda babivemo. U Rwanda guno munsi abana bago bose ruremera kubakira. Nk'akaroro gatoyi novuga gakomeye cyane, sinzi ko abantu bazi ko nk'umuntu yari chef d'état major wa FDLR, uwitwa General Paul Rwarakabije, yari chef d'état major mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu, yarafashe ingingo yo gusubira mu Rwanda. Uwo muntu yarakiriwe mu Rwanda, araninjizwa mu ngabo z'igihugu, n'uyu munsi ni general azwi, afise amabanga ahambaye agejwe mu gihugu. Muri ico gihugu umwana wese w'u Rwanda aremerewe gutaha. Urumva ico kibazo cyo kuvuga ngo bisabwa ko bazohabwa kandi karere mu isi babamwe, sico kuko u Rwanda ntigwanka kwakira abana babwo, barafise uruhushya rwo kuja mu gihugu cyabo. Teddy yavyishuye noneho neza ati nticumvikana igituma boza kudutera ingorane mu Burundi kandi igihugu cyabo cemera kubakira. Nagomba nongere gato kuco Ndereyimana yishuye.
kuri aba mubaza bati wewe none wari muri iyo ideology ubu ni kuri kutavuga nk'ivyo ku bwanje abantu nk'uko kwa André Ndereyimana baba batanga ako karorero keza tukwiye kubatera intege kurusha kubaca intege no kubatera intege bakumva ko inzira bafashe inashyigikiwe na twese tubatahura. Ikibazo mwamwajije nigeze kukibaza General Niyombare, je sininya kuvuga ko mpanda muvugisha nta ngorane n'imwe. General Niyombare narakimubajije arabahora bambaza ngo mbega aracyariho canke nta